Imana ishimwe. Ndabaramukije mu izina rya Yesu. Duheje kumva ibintu bikomeye bifise aho bihuriye n'ibyo tugiye tuganire. Ku butumire barambwiye ngo tuze kuganira ivyitwa isanamitima. Turi mu bihe byatunganijwe n'abamama bacu, Imana bahezagire. Bashaka ko tuganira ku isanamitima. Numvise ko guhera nejo birafise aho bihuriye. Ishengero rikonje burya ntiripfa gukonja, aba ari cyarikonjesheje. Imana ishimwe. Nta kintu gikonja kitagiye muri frigo, nta n'ikintu gikonja hatabaye gukonja. Imana ishimwe. Rero ni inyigisho nukuri Imana ihabwa icubahiro kubwiwe. Theogene Imana imuhezagire yatuganiriye ku bintu yaciyemwo bigaragara kandi birimo ibikomere navyone. Imana ihabwa icubahiro. Bikomere biraka Satani aragakomereka wenyene, bikomere n'ikintu kibi cyane. Imana ishimwe. Bikomere n'ikintu kibi cyane. Kwifuza gufungura bikanka kandi atari uko wabuze apeti. Gushika kuri aho wakuvyaye akwihakana akavuga ko atakuzi. Hama hagera no gushingura rwa rubanza tuzi ko n'abatakuravye baza, isandugu ikabura urubaho rumwe amafaranga yo kuzigura. Uriyo minsi narigeze kugira ijwi ryo gusengera Theogene, nta nimero yiwe mfise, nta nubwo tunavugana, ariko mbonye kuri afishe yaje numvise muri je harimo gushimira Imana. Eco nasengeye kandi Imana iragahezagirwa. Iyo tuvuga isanamitima nuko hari ibyo Satani akora yinjirira muri iyo miryango, biba byaraciye mu byatugoye n'ibyatubabaje, hama Satani akavyinjiriramwo mu kutumenesha no kuduteranya n'Imana. Imana ihabwa icubahiro. Ukabona umukristo vyanse ko harira, afise umutima wakomeretse. Ukabona n'uwabigerageje mu gitondo bikanka ku mugoroba, abafise umutima wakomeretse. Ukabona uwidodomba, inyuma yo kwidodomba hari daimoni iteza igikomere. Ukabona umuntu yizera mu gitondo ku mugoroba bikanka, haba harimo gukomereka. Reka mama radi bamuhe mikrofone adufashe gusoma Yeremiya 30 kuri 17. Badufashe mikrofone baduhere mama radi adufashe gusoma Yeremiya igice cya 30 ku murongo wa 17. Ariko nzosubira kugukomeza. Nzosubira. Iyo Bibiri ivuze ngo nzosubira, nuko imbere yuko isubira hari ukuntu bumerewe. Haleluya. Amen. Subiramo ko kantu nyene radi. Ariko nzosubira kugukomeza. Nagenda kubwire muri ariko nzosubira. Haleluya. We watawe n'imanza ziba wowe ukamenya zararangiye, ariko wewe niyo uvuze ikintu abantu bose bahagurukira kucanka kubera uri mu gihe cyo kwangirwa, wewe uri muri aya materaniro nawe uzongurikira mu mbuga ngurukana bumenyi, wewe wacitse intege, wewe wihebuye, wewe utizera, wewe ugenda n'ibikomere sesera za mutima, iravuze ngo nzosubira. Iyo umuntu akubwiye ngo uzosubira gukira, nuko abafatiye ku bugwayi ariko arabona. Iyo umuntu akubwiye ngo uzosubira gufungura, nukubera basanze imbawura imanitse. Iryo jambo riravuga ngo nzosubira. Reka mbabwire, muzi gituma Satani adutera ibikomere. Ihangiro rya mbere no kuduteranya n'Imana, kugira ngo widodombe, hamuco usaba koko najya jambo rivuga ngo murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi. Umunyabikomere asaba nabi. Umunyabikomere ntamenya n'ivyo asaba. Umunyabikomere ico guhereza ko rica herako. Ariko sha
Bibiliya ijambo ry'Imana iravuze ngo ariko we kaze mama arati nzogukiza ibikomere vyawe. nzogukiza ibikomere vyawe. Bibiliya iravuga neza ko ibikomere bibaho, kuko nta gukomereka atagikomeretsa, nta n'umuntu yokomereka hatabayeho ibimukomeretsa. Bibiliya iravuze ngo ariko wewe nzogukiza, nzogukiza ibikomere vyawe. Ni jewe uhoraho ndabivuze. Ni jewe uhoraho ndabivuze. Kuko bakwise ngo, kuko bakwise ngo uwirukanywe gutabwa. Siyoni hatagifise ukihababara. Siyoni hatagifise ukihababara. Wahejeje umurongo kuri 17. Ndabira Zaburi 47 ku murongo, Zaburi 147 ku murongo wa 3. Akiza abafise imitima imenetse. Akiza abafise imitima imenetse. Afuka inguma zabo. Afuka inguma zabo. Amen. Yicarira mama arati umane mikrofone hafi. Imana ihabwa icubahiro. Iri jambo ni n'amajambo adusigurira ngo iyo tuvuga gukomereka sukwigirisha, oya ibikomeretsa birahari. Kandi reka nababwira no mwishengero bibaho. Umuririmbyi akomeretsa umuririmbyi mugenzi we, umusenzi akomeretsa umusenzi mugenzi we. Kubera iki? Nabivuze ngo Satani abashaka iki? Abagomba kubateranya n'Imana. Kuko reka nababwira umuntu yakomeretse biroroshe kwidodomba. Umuntu yakomeretse biroroshe kumubwira ijambo akumva irindi. Umuntu yakomeretse biroroshe kuvangirwa. Umuntu yakomeretse biroroshe kubivamwo. Umuntu yakomeretse biroshe gucika intege. Ariko Bibiliya tubwira ngo ariko weho nzogukiza. Imana ihabwa icubahiro. Rero kumvoza imyanya ibikomere, iyo tuvuga ibikomere abahinga baravuga ngo ni ubwoko bushika butanu. Igikomere cya mbere ni igikomere cyo gutabwa. Aho uca mu bihe abantu banabahamagara bakavuga ati oya uyu nta kindi kintu ashaka. Ahagira baratugora, aho imbabura yayimanitse ku buryo ni telefone yawe yisonye gusa abantu babona ingorane gusa. Wanadodora ngo ugiye kuramukanya nk'uko abandi baramukanya, hari ruhande y'ukubona ukuramukanya bakabona ugusaba. Ugutabwa, umuntu agatabwa abantu bakamuvako. Kandi reka mbabwire ugutabwa birababaza, kuko kenshi ntidutabwa n'abakure, kenshi dutabwa n'abahafi. Umuntu agatabwa. Igikomere cya kabiri ni uguhebwa. Mu Gifaransa nibo babitandukanya, hariho hoje na abando, ariko harimwo guhebwa. Abantu bagusiga mu kibazo bavuga ngo igwarize, ukandikira abantu aterega bagira basohora mu nzu, bakakwishura message ivuga ngo natwebwe ibyacu biratugoye, ugasigara umeze nk'agati kawaga, ukamengo warivukanye ahubwo wavutse ku muvyeyi wawe wenyene. Gahebwa. Igikomere cya gatatu ni igikomere cyitwa cukumaramazwa. Umuntu akamaramara, Satani agakwega ibihe by'ukumaramaza, hageze no kwirukana abana bakaba bazi ko nigiye ku ishuri batarasoma liste uyu wawe aza gutaha ubwa mbere. Umwana akubwira ngo ndashonje, udashobora no kuronka igitumbura, ukamaramara imbere y'abantu, ukamaramara n'imbere y'umwana wavyaye.
inzu akaza akubwira ngo erega ya mana usenga sha akubwira ngo ya mana usenga yibwire none ikurihire yanzu. Hari igihe Imana yemera ko duca mu kumaramara ikavyemera ariko ifise ihangiro. Ntabwo dukomereka ngo duhereyo, dukomereka ngo bivyare intaye. Imana ihabwa icubahiro. Ibikomere byacu sugira ngo zatubwira abantu ibikomere, nugira ngo zatubwira abantu ko Imana ikomeye, nugira ngo apartiri kwinjirira mu vyatubayeko, mu vyakomerekeje imitima yacu, tuzatubwira Imana, abantu Imana no gukomera kwayo. Kana na Yesu yaramaramaye ku musaraba, igisuma kiramubwira ngo ko witwa kuri umwana w'Imana nta kuntu wodukura ahantu. Hari igihe tugaraguzwa gati tukamarama umushitsi akaza ukirukanga gusaba amazi utaramubadisha afata kubwo gutinya ko icyo hava proposa hariho possibility kutakironka, ukamengo n'urukundo kugira ngo agira amazi menshi mu mubiri. Kamarama gikomere cyo kumaramara ugatwara Bibiliya kandi nakabwire atacaka iri kuri wewe ata ariko kugira ngo Satani agirene azana ibihe bikuremere hama widodombe akarekura bakumaramaza n'ababandi wagaburira bakakubwira amajambo nk'uko umengo ntibigeze bakora ku nkoko yo mu rugo iwawe ukamarama. Abatama nk'aba ba papa ngaha bakaturera ugasanga umuntu aje kumushira ku karubanda n'umwana yaretse wa wundi yigishije kuva mu itanguriro gushika mu vyahishuriwe Yohana akaba ari wahaguruka kumuhanga. Satani abashaka iki? Kumaramaza. Ibi bikomere birahari kandi benshi barabifise. Naho uzosanga umuntu usanga arabwira ngo nukwikingira ntibigasubire. Tuza kuraba ibimenyetso biranga ivy'ibikomere umuntu agasenga mugabo afise ibimenyetso byo gukomereka. Umuntu akaririmba afise ibimenyetso byo gukomereka. Mvuze bingahe? Mvuze bitatu. Igikomere cha kane ni igikomere cyitwa guhemukirwa. Ikirero kirakaze cyane. Ahantu ngira ngo Satani afise amantuze menshi, ingabo nyinshi. Guhemukirwa. Umwana ukamubaza ati mbega mwana uvuye hehe? Akwishura ngo imyaka afise ntabwo bakimbaza ivyo bibazo. Pastor akabaza warongoye ati bimeze gute atekaye amategeko ni mashasha. Guhemukirwa. Abantu barahemukiwe. Satani abari karondera iki? Nukugira ngo acagagure ca kintu citwa urusika abantu bahagararako bahuje umutima n'inama. Azana abahemukirana kugira ngo nitwasenga dusenge tudahuje umutima n'inama. Umuntu wese asenga arabo wamuhemukiye, n'uwahemutse asenga arabo yahemukiye. Hama batambe batahire kubiri yashu kubera Imana izaryari iyo abantu basenze bahuje umutima n'inama. Igituma hari bikomere byinshi cyane cyane cyo guhemukirwa nugira ngo abantu babiri baze guhamagara Imana ari babiri kandi bashaka kuba yihamagara rumo. Uguhemukirana, umwana agahemukira umuvyeyi, umuvyeyi agahemukira umwana, umugore agahemukira umugabo, umugabo agahemukira umugore. Abakorana imirimo bagahemukiranira. Umuntu ukamuraba iyo Satani yinjiye mu guhemuka kinjira mu muntu uramurabaho wari umuzi ukamubura. Kavuga ati uyu ni naka. Ukaba wogira gutya
tujye gusingira ngo ndiko ndarota. Uyu niwe abantu barahemukiraniye kandi byubatse ibisika bikomeye. Satani abashaka iki? Abashaka kubateranya n'Imana, kuko abantu babiri bahemukiranye bariko barasenga nta kugororoka kuri hagati yabo. Baca basenga muri diplomasi. Murati gusenga muri diplomasi ni handi uvuga ati mpemu w'Imana nunavuga ibintu bikoreko, ugasanga umuntu ariko arabwira mpemu w'Imana ngo ahantu wacu. Ninde yatumye umuntu gutikiza? N'umwami yatumye, n'Imana yatumye. Ninde yatumye gutikiza caragenda araziguriza? Sauli. Aramubaza ngo mbega watahurutse amahoro? Aravuga ngo ego, atariko none kw'ivyo nagutumye numva muri jewe ko atari vyo wakoze. Aravuga ngo yaye nashitseyo nsanga hari inka nziza, ibimasa vyiza, ivyo nivyakunze ko ndavyica, hari n'uwundi tuzananye. Yo iramubwira ngo ninde yagutumye? Haleluya. Iramubaza ngo ninde yagutumye, ndetse akoreshwa ijambo avuga ngo nawe utabivuze neza ndumva ugwanaga. Iyo twahemukiranye tubana mu gwanaga. Abati no, sinagutumye kuziguriza, nahuje. Ego uratabarutse amahoro, ariko inyuma yawe hari ugwanaga. Satani yadutera guhemukirana, abashaka dusenga no gwanaga. Ndababwira ikintu kimwe, muri iyi minsi nagize ubwoba ndi ruguru ndi gukunda senga. Imana ikirambira ngo nsengere abantu batandukanye mu ntara Muyinga. Ndi mu hoteli njyame ndiko ndasenga mvuye mu kazi. Imana irambira numbizanye liste ndende y'abantu usengera. Noneho impereza urutonde, ineje ko mu rutonde. Ntanguye gusenga irambira ngo senga benshi ngo bari mu ngoro ziziririnze ariko siyo nkiri. Ngo bari mu makaro ariko siyo nkiri. Bari mu etage ariko siyo nkiri. Irambwira ngo sengera ishengero ry'Imana, heshi naravuyeyo siyo nkiri. Irambwira ngo amashengero menshi ngo senge basigaye bari muri masare do sport, basigaye bagira sport, ngo siyo nkiri, singiri kumwe nabo. Ndabaza Imana ni Imana bigenda gute? Irambwira ngo benshi bariko barava ku matanguriro. Barava ku matanguriro ya kera. Bakuva ku matanguriro ya kera. Yo irambwira ngo uko batanguye siko bariko barasozera. Ihangiro bari bafise sicyo bafise bageze hagati. Irambwira ngo singijana nabo kubera uko twatanguranye siko turiko turabandanyana. Irambwira ngo heshi ndiko ndavayo. Bega ko tuvuga ishengero, wowe umutima wawe iracariyo. Irambwira ngo sinkiriyo. Nararize kuva saa 8 y'ijoro gushika. Ndavuga Mana, wa munaniro no kwa kuvunika ngira nirwo ndagenda kuvuga ubutumwa bwiza ndababwira kuje. Mbonera haraho mporanja utari. Irambwira ngo no mu butumireza wiyubara. Imbere yuko wagushira kuri afisho banza usenge. Yarayimbwiye muvyeyi ngo nze ndaraba ibyo nitaba n'ibyo ntitaba. Sinzo have nje aho yavuye. Gerizo deza musenge. Yesu araje. Yesu araje. Yesu araje. Yesu araje. Yesu araje. Abafise ibikomere mukire, Yesu araje. Irambwira ngo kubera hari ariko barayifata ni en direct mama. Biri en direct. Okay murakoze. Bataraho nakiri umutumikiye mu. Irambwira ngo hari biriko biraba bigaragaza nk'imyuka y'intambara.
irambwira ngo hari ibiriko biraranga kuza kwaje, hari intambara ziriko ziravugwa ubu aho hirya kure yacu muri ya bihugu vya kure. Irambwira ngo mbega muracasoma ijambo ryanje. Iryo joro niho Imana yambwiye. Irambwira ngo uraza bariko baragwana hariya unabaye Esiteri n'abahamani. Mugeze musome ibyo kwa Esiteri n'Hamani. Shimye kubirangiriza hanyene ku mpamvu z'akazi, ariko girizo dezame n'abashitsi dukiri ibikomere. Waramaramajwe n'ivyo kandi n'ivyo n'uwo mwicarana ashobora kuba yaragizemo uruhara mu kumaramaza canke ahuta canke mu nzira ucamwe. Ni gihe cugukira kugira ngo ntibiduteranye n'Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Muri aya materaniro numvise ijambo rimbwira ngo ni inyigisho z'ubutabazi, mube maso gushika ejo. Hari amajambo akomeye ariko abwirwa ishengero rya hano n'abariko barakurikirana. Imana iriko iravuga yahereye umunsi wa mbere. Mbega urakonje, mbega ibimenyetso vyawe nibihe? Uno munsi ivuga ibikomere, mbega vyarakize nta bimenyetso vyavyo biriko birakubuza kugororoka. Byazovuga ejo ntavyo nzi, ariko numvise ivyejo birafatanye n'ivy'uno munsi. Teo, komeza ugira urugendo gukira papa. Mu biterane murazo nkunda kuririmba indirimbo za Teo. Musi umwe nabwiwe ngo mbega none ko waririmbye izo ndirimbo wamusengeye. Kandi hari igihe menya kamanyu nsimenye nibikurikira. Mugabo hari igihe Imana ikunda kuzanira amayerekwa y'indirimbo za akaza kamanyu ntazi no kuyiririmba. Papa ukomere. Komere cyane. Ntabwo yaguhevye, ntabwo yakwibagiye, nubwo bimeze bityo. Ntabwo yaguhevye, ntabwo yakwibagiye, nubwo bimeze bityo. Kumaramara gushikana hano mwishengero umuntu twicara gutya kubera umuntu akumaramaje ari hafi yawe ukagira gutya carika kana kandi ugasanga umuntu akoravye mu maso. Haleluya, haleluya, acha bongo yako. Haleluya kweli wicaranya akabavu. Papa Bishop, mahombi mingi sana. Abantu baramaramajwe kandi bamaramazwa n'abari hafi yawo. Kandi kibabaje ntabwo bagarutse gusaba ikigongo. Turaza kubiraba ingene umuntu yakomerekejwe no kumaramara. Ikomere cyanyuma no kurenganywa. Kurenganywa, l'injustice. Uwo wahaye ku nkoko akaba ari wagaruka kuyitabagura no kuyimena. Uwo wafashije wa undi nyene yakubwira ngo ntibuca yo akaba ari wazimbere mu gusogota icumu. Wow. Ivyo bikomera bitanu kumbaza umwanya nabivuga mu majambo makeya kuko nabivuze. Ubwa mbere ingaruka mbi yavyo ababigendana bataratabagwa kuko kandi babwire urashobora gusenga ubifise ikizokubwira nibimenyetso gusa kumva wewe naho usenga hari hagahaze muri wewe kumva ari ikintu munigana. Reka ndababwire urazi umuntu akubwira ngo naramubabariye ariko namushize muri liste noire. Yo Bibiri ivuga ngo ego ni ego, oya ni oya, cera kirera, cirabura kirera, kirirabura. Bisigura iki? Uhariye umusubiza muri cya cumba nyene yarari mu bwa mbere. Hari abantu bari ngaha mwahariye ariko abantu bari mwibaraza kera batarabakomeretsa bari mu vyumba. No gusaba inkomezi ukamusubiza mu kibanza ciwe nico bita guharira. Ariko reka ndababwira sakabuto bafyonda no gushobozwa. Haleluya, haleluya. Ngo naramuhariye mugabo telefone we sinyitaba. Oyaye uri mu rugendo rwo guharira mugabo nuraharira neza. Ugomba kwitaba ijya telefone kujya wayitaba ubwa mbere.
erega Imana idusaba ibigoye abantu b'Imana ngo abantu bagendera ibyo bikomere. Ikimenyetso ca mbere, birabagora guharira niyo abikoze mu gitondo, ku mugoroba bivamwo. Umviriza, ikizokubwira ko umuntu utaramuharira uzomurabe mu maso, ntibikunda, kuko umutima ntubesha. Umutima ntubesha. Mama wewe uradusumbya imyaka hano, nukuri iyo bitaragenda neza uwo kubwira ngo akira igihano umurabe umunota umwe ntibikunda. Kandi babwire muze murabe n'umukristo yaguye mu vyaha, ikimenyetso ca mbere kimuranga no guhunga ishengero. N'umunyeshengero wese murahurira muri bisi, agahindura bisi akaja mu Kamenge yaragiye mu Ngagara kuko yicaranye n'umukristo muri Gereza des Arts. None warahariye babandi, warabahariye. Ega mu mwanya twafatije gusenga, warabahariye. Kandi reka nababwire aho bigoreye, ntabwo turindira ko baza kudusaba ikigongwe, tubaharira bataraza. Hari igihe tubaharira bagicumita, hari igihe tubaharira bagifise ubukirida, bagikoza mu bikomere. Hari igihe Imana itubwira ngo tanga imbabazi batarahagarika vya bindi. Hari igihe ijuru ritubwira ngo bohoka bakibandanya batarahagarika, ariko rikakubwira ngo babarira. Nugushobozwa. Hari igihe agukorera ikintu ku mugoroba, akaza ejo mu gitondo yavi wawe uri kurasanga ati nubwo agarutse harira kuko neje ashobora kugaruka. Warahariye. Wumva mworabana amasaha 2, wumva hageze gutanga invitation yo buwa mbere uyihereze. Nikimenyetso sindamusiga. No musi hari amaparado arimo diplomasi, ngo ndaguhariye ngo me, umaze gushira kome biba byapfuye byose. Yesu kumusara yavuze ngo bababarire kuko ntibazi ico bakora. Ntiyari bwawuve ko yarakiri hejuru. Ayo umviriza, Yesu yasabiye imbabazi bakiriko baramucumita batararanga. Naco tuzireguza, erega nawe yari yambaye umubiri nkatwe, naco tuzireguza. Yesu bariko barasogota, bariko barabaga, asaba amazi bakamuha sipongo, ababaye amazi iminsi 3 atarya. Hararangamiza mu ijuru imbere yuko imwe munsi muvamwo, avuga ngo da, guhera kuri za ntumwa twagendana no kuri Yuda yangurishije na babandi nakiriza babo, akaba ariko bariko barantera amabuye. Babandi batuma ngendana amaguru, babandi bose. Yesu aravuga bababarire. Yongeye ku kintu gikomeye, aravuga ngo ibyo bariko barakora ntabyo bazi. Majambo avunaguye yarafashe ivyaha vyabo aravyikorera. Niko umvuze ngo babarira naka ntavyazi imbere y'ubutungane, mvuze ngo nukenera ivyuze kubimbaza. Wamucumisa icumu yaravyikoreye, ahinduka uwicumisa icumu. Uraza ngaha tugatamba igisirimba ukabandanya, nawe nkurikirana alinye waramushize muri stenware ngurindiriye Imana. Oyaye no mu Kirundi bavuga ngo ibiganza bitareha ntibiramukanya. Hari n'abandi babikora mu kwiyorobeka muri ya mico itari myiza y'Ikirundi, ngo nta ngorane kazima biri mu mutima. Hari Yesu arahabona taragiwe rishika. Warababariye. Numvise ndiko ndasenga Imana yamwe ngo naho uzovuga ibikomere muze murangize gusaba ikigongwe, Imana ibaha inkomezi zo kubabarira. Icya kabiri nagenda babwire ngo tugomba guharira. Hama icya kabiri guharira ni ngombwa. Icya gatatu guharira n'umuti. Guharira n'umuti we
guharira n'umuti nubikora neza uzokumva umenga ibiro biragabanutse uzokumva hari ibintu bihindutse uzokumva apeti igarutse uzokumva itiro rigarutse yo guharira n'umuti guharira n'umuti urarura mugabo uranyobwa ni kinine iratuzengereza ariko nivura malaria guharira n'umuti guharira n'umuti ndabwira wari kurankurikira guharira n'umuti kanumviriza yo umuti wose ufise uwunwa ni wewe nyene guharira n'umuti guharira n'umuti umuti waradisi ushobora kunwa no abasanga napfuye uwo bandikiye radi n'uwa radi nyene uwa Eric n'uwa Eric ntubona ko ari abantu babiri bubakanye pasi wese afise doze yiwe guharira n'umuti guharira n'umuti hari abantu bariko barankurikira hano mbega turi kumwe yemwe guharira n'umuti umvirize nakubwire none umuntu agwaye bandikiye umuti ntawunwe yapfuye abagizene abayiyahuye imwe muri komprima imwe mu muti ordonnance imwe yo muri kino giterane ijuru ryavuze ngo tanga imbabazi yo ordonnance irimwo we tanga imbabazi ngo azoza nk'igisuma tutarava hayoza tutaravyuka mu gitondo yoza tanga imbabazi kuko na Yesu zitangiye ku musaraba ntiyarindiriye kuvayo tanga kuko ukudaharira kuzana gukomanara mu mitima ukudaharira bitera kwihemukira ukutaharira no kwiboha bitera kwishira ku mugozi nagenda kubwire ngo wa muntu mutarahariranira nagenda kubwire ingene bimeze hari umugozi ukuboshe nawe n'umuboshe n'igihe azoja muri Canada muzokwegana tu reka ndababwire kudaharira ngo n'umugozi kandi n'umugozi ufise upima ibirometero byinshi bishikaho umuntu wese ashika bavukanye muri aya materaniro twikure ku iyo mugozi hariho bamwe bazinjira mwijuriyo babona ibyiza babikiwe uzabayo jenzabayo abazakomanga ku rugi bugaranywe ntakizobumva nibavuga urugi ruzaba rukizwe ntibazabona cagitsibo raki meneva zolava uyo mugozi ushobora kukutuma utazokingurirwa uyo mugozi ushobora gutuma uzododora ntakizobumva nibavuga uyo mugozi utera surumiwe babarira hari ibikomere bibisi bimaze igihe hari ibikomere biriko birakira hari ibyakize bisigaranye inkovu dushobora kuza gusenga ari bibisi yaragukubita cyangwa araragutuka uw'inzu akaba yakubwiye yaguhaye iminsi yo kuyisohokamo hajya uheje gusoma message kiba ari kibisi ibikomere bibisi bimaze igihe ushobora kuba warose amahera ya trimestre iheze y'umwana minervare mugabo iyi trimestre ukaba utazobona aho zoyakura ni kibisi kimaze igihe ya erega ni byiza ko tunabimenya hari ibikomere biriko birakira ushobora kuba wavuye muhira hamaze kuja bagakushe muri korari bagaca bagakurako kandi ngo inkovu irababaza gusumba gukomereka bushasha
ngo hari ibyakize hasigaye inkovu. Reka ndababwire umuntu ikizo kurangira umuntu yakomeretse tufate kwino uzumumenya ariko araca mu bantu benshi ari nko ngaha tufate nkajya hahora isoko nkuru ya Bujumbura harakayira kaca munsi y'ijya soko wasanga udashobora kuronka nawe ucisha ukuguru hajya ahantu umunyabikomere wazi ngenagenda imbere yuko abantu bamushikira banza gukuma kuko abantu bazananye imbere yiwe baje kumutoneka. Aba rero mu ishengero babayo paste ngo yansitaje yandavye yamvuze igihe nadacerewe yasabye ko twihana kandi tutabiheruka yateye indirimbo kugira mvugiremwo yasomye Matayo ashaka atanazi ibikomere. Umuntu yakomeretse aragoye kubwiriza n'ibyo usomye abitwara mu bikomere byiwe avuga ati aha ntajya ujya murongo nta wundi bawuteguriye ni jewe. Nico gituma bavuga ngo kujya hari ingabire y'ukwerekwa n'uwakomeretse arerekwa gusa yerekwa ivyafo. Mama umwe yaraje arambwira ngo Imana inkure mu gasuzuguro yo kwambara igitenge kimwe cyayikomere cyo kumara amazwa hama cagenda mu rubanza ntaragenda mbona aragarutse ndamubaza ntugiye ngo nagiye muri eglise gusa ukubera bose baba bahumirije ngumva ngo bageze mu mafoto ngo nanse kuja kugaragaza ca gitenge ngo ndindire bave mu mafoto ngo hama ngo cangenda ngo ntange envelope ngo naho ndayitange bwije ndayitanga ubwa nyuma ncana mu bya none izo ngingo wazifashe ryari aturumva ndi muri eglise umuntu yicaye iruhande yanje byase ko asenga yagumya kanura agubara araba kino gitenge ati bakibonye kandi amaze ukiraba wamenga bose bakiravye gukira n'inyungu zawe ahandi hoho niho hava kuvangirwa niho hava amakosa niho hava kudakizwa niho hava kutagororoka ibikomere biragahera. Uyo muntu akaba n'umuntu yari yamuravye byari bikomere gusa vyigendera ngo uramaze kubona ngo umuntu w'ifoto ngo gaca ngo nimwegerane ngo mugabo ngo we ngo wegere hirya ngo hamarika arafotora ngo gacagira bakazuminga ukabona ko kwifoto ngo cyagitenge ngo rikara gikwega burya ntari karagikwega mu ifoto ni kibazo ufise mu mutwe nibikomere kuko umunyabikomere aribwira akibwira n'ibyo batavuze akibwira n'ibyo atabonye akikeka abantu bose agashwana n'abantu bose indirimbo ziramukomeretsa abandi bariko barafashwa ijambo ry'Imana bararisoma akabona ibyamubayeko yo uragakira ibikomere. Ibi biterana bivuze n'ivyinshi akarenganyo guhemukirwa ingwara zidakira ababuze uruvyaro barakomereka abari ngaha batarufise Imana bagirire neza hari uwonzi Imana ibugirire neza imutabare n'umukozi w'Imana w'umuririmbyi ahantu navuze yambwiye ati mwishengero hari ibintu bitatu nanka iyo bigeze numva umengo n'umusumari bateye mu mutima wawe ndamubaza ntihaba habaye iki ngiyo bageze gusengera abana ndapfa nka wera numva ndiko ndawuhera ndamubwira gute ubabazwa no gusengera ababebe baje gusengerwa mu ishengero turumva no kubera baje inyuma yanje nanje nkwiza imyaka 15 tinza numva ijwi rimbwiye ngo raba nabaje inyuma baragutanze ati cya kabiri nanka no kwerekana abageni ibikomere bizotuma wanka ivyo abandi bakunda uzokwanka ikitwa umugisha ati bariko barerekana abageni ijwi riraza rikambwira terega bajya nabone bazogutanga kuvyara bajya nabone n'umwaka umwe gusa bazoba bari ngaha gusengeshereza abana tiyo hageze cha sohoka nkaja mu itwarete ataho nkeneye kugira ngo nsange iyo sene ivuye bikomere. Arambwira ati cya gatatu singitunga udukoko duto muhira inkwavu n'inkoko ati yo yabereye uduswi yo hagira ikiravira gira gucya amababa turiko turarengana nca nadukerera twose
ati kwijwi riraza rirambwira ngo ninkoko utunzi gutanze kuronka abana bikomere. Kandi uyo n'umuririmbyi w'imbere n'umukozi w'Imana, ariko reka mabwire abakozi b'Imana, yo ntukihute guca urubanza, umutwaro wose uraremere bivanye n'uwo wikoreye. Womengo biroroshe, womengo mucira urubanza ngo yo kwihangana. Reka ndakubwire kwihangana biroroshe kuvuga umutwaro atari ufise, ariko reka ndakubwire ikintu cyose kiraremere bivanye n'uwo ucikoreye. Arambwira ngo ubu rero yiyamira mu bitaro kwa muganga, kandi ni n'umuganga. Ambwira ngo Imana yarampemukiye, umuntu yakomeretse ashwana n'Imana. Yo mama umubonye ateye ikigongo. Hari ikindi kintu yambwiye yanka, ni itariki ya 8 Mars, musi mukuru w'abakenyezi, caja muri crise hagati y'imisi 10 na 15 ari kwa muganga, kuko ngo yama iyo tariki yamimwibutsa ko abavyeyi bagira bashima Imana, ariko wewe atari mu bavyeyi kuko umugongo we utaraheka. No musi yanyandikiye mu gitondo arambwira ngo usengere ya tariki yageze. Ambwira ngo nabonye afishe yawe muri Gerizo des Âmes, nguze gusengera ngo ya tariki irageze. Naraye nicaye ntibyakunze ko sinzira. Bikomere bizokubuza itiro atamutwe uri kurameneka. Ibikomere bizokubuza gufungura wasumye, apeti kagenda neza mu Kirundi ukumva ko n'ikigo kimwe kitomanuka, upfa kuba gusa bahuye n'umwami gusa, biranka neza papa. Abantu babuze uruvyaro, abadukurikirana bari ngaha, Imana ibaha imvyaro mu izina rya Yesu Kristo. Turasenze ngo ico gikomere mu izina rya Yesu Kristo. Abari mu buseruko baheke, abari mu burengero baheke, abari mu manuko baheke. Igikorwa cyose umwansi yakoze kituma abavyeyi badaheka, ndavuze ngo nibakire guheka mu izina rya Yesu. Nibakire guheka, nibakire guheka. Ndagaza hera maganyira muhemu yera, ndavuze ngo nimuheke, ndavuze ngo nimuheke, ndavuze ngo muheke. Oh, yaremye igitereko n'igishire mu mwana, yaremye igitereko n'igishire mu mwana. Tukirahanyene afise ikomere c'uruvyaro, ndatuye hera. Heka mu izina rya Yesu, 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 heka mu izina rya Yesu. Ndavuze ngo uyu mugoroba hagira abaheka. Turashaka intahe ku marezo sosio kubwa kino giterane. Abari muri Kongo baheke, abari mu Rwanda baheke, abari muri Tanzania baheke, abari muri Kenya baheke, yo mu Burasirazuba baheke, muri Oceania baheke, muri Amerika baheke, muri Ukraine baheke, yo muri 4 continents baheke. Ndatuye guheka. Kandi numva ikimenyetso papa, numva ikimenyetso, numvise confirmation umutima ngo hari amavuta yo guheka ubunyene. Yo ndavuze ngo nibaheke mu izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Mwuka Wera. Uwo bahebuje kwa muganga ndavuze ngo naheke. Ndavuze ngo nihabe guheka, imigongo y'abamama niheke. Ndavuze ngo nibaheke mu izina rya Yesu. Yo muri aya materaniro umwimbu uzoba mwinshi, ariko umwe muri yo nihabemo guheka. Abakomerekeje no kubura uruvyaro, imigongo yabo niheke, ibitereko byabo nibikire, ibyabasi bakora. Ndavuze ngo nihabe guheka, ndavuze ngo nihabe guheka, ndavuze ngo nihabe guheka. Yo nihabe guheka. Imana ya Gerizo des Âmes yo nitange guheka. Abantu nibaheke mu izina rya Yesu Kristo. Nihabe guheka. N'abafise amarezi atariyo bababwiye kwa muganga ibidashobokera abantu bishobokera Imana. Ndavuze ngo nihabe guheka. Yo ndavuze ngo aya ordonnance ndayatawiye mu mwuka mu izina rya Yesu. Uyu mugoroba inzoya nizije mu mitereko mu izina rya Yesu. Ndavuga urugi c'umwasi yanditse ku bugingo bwawe.
ndavuguruje amarodonase mu izina rya Yesu. Numvise ikashe mu mutima ngo injirira muri ayo mavuta, hamagara ibitariho, nihabe guheka, nihabe guheka, nihabe guheka, nihabe guheka, nihabe guheka, nihabe guheka, nihabe guheka. Ndababwira igituma ibintu sindabikinisha. Nari ku bitaro ngiye gusuhuza umuntu, muhura n'umuganga w'umugenzi, turicarana, arambwira ngo muganga, ngo ndakwereka uyu muntu ngo yagize accident. Ndamubwira ngo munyereke, ngo amaze iminsi ambwira ngo nimbona umuntu asenga ngo avuga Yesu wese. Bamutoye ruguru bamuzana i Bujumbura, bamugira transfer, abura umuherekeza, no kuvuga ko agaburirwa n'abandi bantu mu bitaro. Arambwira ngo kazobona umuntu arengana ngo umubwiraze ngo andambike kwibiganza. Haleluya. Amagufa yari yarasyegetse, ijwi riraza rirambwira ngo erega ntabwo waje gusuhuza, wazanye ijambo ryitwa rema. Nkora kuri kwa kuguru kw'ibubafu, ryari rivi niho ryari ryasihatanze. Ndabwira iyo muntu, numviriza wa muntu we, Yesu watanze irigufa mu bubiko hariyo pièce de rechange. Niba umwana w'umuntu yokora imodoka agacacuruza amapine, nuko azi ko ipine umunsi umwe zizohera akarihindura. Ndasenga uyo mu mama mu isi ibiri yaratashe. Haleluya. Ndababwira ngo hari Imana mu ijuru, hari Imana mu ijuru, hari Imana mu ijuru. Wewe bagutangarije ibitari byo, wowe urindira imyaka myinshi muri aya materaniro, akira guheka mu izina rya Yesu. Amen. Barambwira ati wowe ugiye kwigisha ibikomere mu ishengero ngo hano ufise cuja mu mwuka mafu. Erega ntibikunda, nuko bidakunda kuba dissocié. None uyu muntu yagira heke, cyangwa mvuga amatipe kandi hageze guheka. Erega no guheka ni tipe. Ariko Yesu. Oh haleluya. Haleluya. Ay. Ibimenyetso by'abagendana ibikomere, ararira atakimurijije. Ibibazo byose yama bikorera abandi bantu, nyirawo bayazane wavyo nuyo. Usanga ari umuntu nahakijijwe, akanwa kiwe gasohora amajambo arimo gukomeretsanya gusa. Aba yaraseserewe, akubwira ati jewe n'isukari ntigisosa, vuga ibyamuhemu yera mugabo dutahe. N'umuntu yama ari karacura intimba, avuga ati yewe jewe naragowe kandi afise Yesu muri we, agenda na gucura intimba kandi Kristo yaraje guheza intimba. Oh, n'umuntu atagira umunezero, arabura umunezero aho abandi ariko baranezerwa. Yo, urukundo rwiwe ruratimba. Bimwe pasiteri yatwigisha jo revera byo gutimba. Aba rero garevera baja muri freezer, apana muri frigo gusa. Ruratimba neza. Yamashaka kwihora, kenshi imisi yose hagize n'umuntu bataramura aravuga ati sha nadasanga abandi yo bari niyo rubona. Ndababwira ikintu kimwe, kubera ibikomere abantu basigaye batinya kuza gushima Imana. Umuntu araza agashima ngaha, haruhande yo gushimira Imana ko yamugiriye neza, abantu bakavyita ko yaje kwiyemera, kwerekana igitenge yaguze ni karuvati. Haruhande yuko habamwo amajambo yo kuvuga ngo Imana yakoreye mwene data, abantu bakicwa n'ishari. Abantu basigaye batinya no kuza gushima kuko amajambo akurikira inyuma yo gushima. Reka ndababwire, mu ishengero ry'Imana niho hagererwa no kwa muganga. Kwa muganga nimero ya 49 irashima Imana, nimero 2 zinjiye. Urazi gituma bashima Imana? Abinyuma basengera b'imbere ngo binjire, kuko iyo havuyemo nimero 2 aca bakaranefu. Mu ishengero nuko byagomba kugenda. Ushimye ngaha twagomba gushimira Imana twese ku rugero rumwe, kuko ico Imana ikoze natwe irakidukoreye. Ariko no munsi iminezero abantu barahagarara ngaha, haruhande yo gushima Imana ivyo yakoze, abantu bagagira amakritika aho hanze. Yaje kutwiyemerako ko yaguze imodoka, ko yaguze igitenge, kubera iki ngo imisi yose aguze baze ngo acashima. None gushima wambaye neza hose ivyiza. Ngo abantu babona yuko ivyiza atari wewe bikwiriye, ariko yo yakurora ikabona uruti bikwerere, ikakwemeza n'abantu. Uri mwiza Mana kandi urahebuje. Ubuho ndiko ndabiririmba ari ngaha, uzurabikosora papa. Nashize mu Kirundi
reka ndababwire, nagenda babwire ikintu kimwe, ikindi kiranga ibikomere by'abantu bakomeretse, barabesha. Yo umunyabikomere naha umengo afite lisanse na doctora mu kubesha, barabesha. Kandi no kwa muganga bifite izina ryaryo, ni indwara yo mu mutwe yazananye gukomereka, umuntu akabesha kujya hema impemu zo. Hari abantu babesha bakabesha, pastor basigaye babesha bakabeshera n'Imana ngo yavuze itavuze. Nigeze guhura n'umuhanuzi, abahanuzi Yesu abahezagire, iyo ngabire ndayifise mugabo n'ugwembe iri mu bintu tunigana navyo. Yo nama ndiko ndasengera amasaha 28 kuri 28 kuko sinayisavye, nayisanze bwo ni igikoresho c'Imana, ariko ndagitinya cubaha. Kirimo amakorosi menshi cyane, kirimo amakorosi menshi. Petero mu munota umwe yakoreshejwe n'abadayimoni, bakoreshwa n'Imana. Yesu yarabaje ngo urinde, ngo uri Kristo umwana w'Imana. Zimara bati shasi wowe vyibwiye, hariho ijuru riguhumekeyemo. Petero akiraho nyene Yesu avuga iby'urupfu rwiwe. Petero avuga ngo ntibikakube ko mwami wanje. Yesu amwishura ngo Satani va muri Petero. Mu munota umwe ntiyahinduye n'ikibanza papa. Nico gituma umuntu n'igitangaza. Abantu bakomeretse barabesha. N'injyano nyinshi mu ishengero zihagaze ku kubesha. Akicara neza agapanga ikinyoma, agacaza kuwa Mungu yasobetse, agaca avuga ngo asema Bwana. Ibikomere biraga, akaza yapanze ko agira cafuze Eric, akaza yabipanze neza, agaca atangura kwijugumiza nk'ugwaye malaria, ngo agira avugisha. Tumube hange na Eric, mube hange akagira Jimmy Tonic, mube hange. Ikomere bituma umuntu akizwa kongera akabesha. Yemwe bakozi b'Imana, musengera iyo mpemu iragwiriye mu ishengero cyane. Ni kubera iki Satani azana ibikomere mu mitima? Kuko ari umwansi w'Imana. Ikimenyetso cya mbere, Satani yaramaze kuba umwansi w'Imana, vyanditswe, ashaka ko umusanga mu mugwi wiwe. Ni umwansi w'Imana, azana ibikomere ngo umusange mu mugwi. Satani ni umwansi w'Imana, nicyo gituma azana ibikomere kugira ngo hamwe mu mugwi
18 nagomba ngira ngo nukiri bikomere hari icyo Imana igomba gukoresha. Kazi Itanguriro 2:18